Sha. Ukene buranyi chakwe. Mwe ryombe ko munsi. No. Yata no mu restaurant. Ibyumbe ngira ngo babagone nibiko bibi. Sha mu restaurant nawe ungenda gufungura. Ibyumbe naco kimari ko dakazifise reka nikorera ibinyene. Nogi bitumbura cyane igicumbu kijana nkahaga nkijyamye ari bindi. Kambe ndako. Eu. Sasa. Meze gute. Sawa boss. Barakomeye none. Yo muje kuri umujene ukwiye bigenze gute kwera amatafari vrem. Man ubukene man. Muri imisi mani ndamerefo yata. Yo uno kujamira nijamira ngaha muri wabura bima yani. Ayo ni jamira na. Uno humura rero uye n'umujene yitwa Wajanja. Nkora muri kampani dukora ama video ibintu bya Wajanja comedy. Rero je narinda gusina shingo kuterura amatafari ese ni byiza ariko hajya hanu ryama siho. Ushaka njame ko tandi fisi. Itonde rero. No nyene mwiri igihumbi ku munsi. Yo muri restaurant nyene ugiye n'igihumbi inyikiko kimye. Ego navyumvise rero. Tekana wawe n'umujene akora muri comedy ya Wajanja. Jewe sindi ko nyemerera dukakorana. Wonyemerera shanje urambwira ko nje nta kibazo n'ubundi bw'ubuzima bwanse nangorane sha wewe no stirwa turi kwa mbere wewe reka je tariki nazonzi yo kwa matafari ni kwa matafari gusa no me tariki gute ya matafari ndanze gutanga mayangane ora kina comedy nayo kandi afite imana hajya bakwita gute nje mukize bamamagara oji amatafari ya neza kuja reka rero hari imbe hari yagenda mama uhagarare gende kuhamagara umutipe dukorana muri Wajanja we tukuba nawe ko urafise imano vre iyo mano yo shanje ubukoze kweze ni sawa kweze ndashima agatumbura kamye ku munsi ni sawa gatumbura kamye agansanje nongere ugashima namba namba ari kwisa n'ubundi ngo mwere igihumbi ku munsi genda rero hagarare hariya nje ngiye kurawa mutima wewe ushura rero kugera sawa boss genda hariya narose umugenzi yo boss ni chef jewe urazi ko uri umushefu muri Wajanja usanzwe ubizi uri umushefu je narose umutipe yitwa OG umva iryo zina OG namusanze maho akora amatafari hariya zari amatafari none ubona gute je namushimye kandi afite imano trezanje nare kwanza wewe imesi nyama worunyura umugi cyangwa worunywa ibia nje since ndabutawu jewe n'imirima yanje yose nguma ndayikora niyo nanakimye nje nimbura no hariya hose ahubwo kwanza none tubandanije Wajanja bwabo byo fresh mbo uyo mtipe sumusuma mutipe sinibaza ko ari umusuma kuko ni umwana mwiza kitonda shya gutura amatafari yitonda sinibaza we amatongo yawe gusa sura muri Wajanja chef uwo mutipe kandi nasanga ari umusuma leta ndamukurizo sindakese para kwicana kubera ibi byose namaze gutera banyiba nje nkore kuko ndanira abasuma nje sindagutahura boss ugira amahoro je ndamwize ndamije kabisa humura siko je gusa no tugenda nkakwereka hari siko je shobo nje gasanga ari umusuma kabisa tugende rero jya mu kipe naza kuboneka kanya apanze Yesu wangu nibi kigendana Yesu wangu we nabonye wa musuma jewe anyiba imisi yose imirima yanje njo no musi uyu tugenda ndamurabisura kwanza nje aba babire yo nibiki uwo muntu namuzi wewe ninde kwanza we mu murima wanje nibiki ni wa mukipe man ni wa mukipe bose vugira none yo
Wanda ni umusuma kunyibirengarenga zanje ngukunzanira abantu dukora navyarazi namukuyara ku matafari atenga usanga ari inzara usanga nunye naguma imirima yanje yose ayonona je oya siwe vrema kuko yari hari yari bari mu kinyambo je nari ku kazi uni duhuye ambye nganye umva nugara amaso mwese mwamvuye uruhande jataru boss ivyo nibikunda rero ubwo bushe wajanja nitubiganze ni ku rutonde mara uramvugiye nde agagati ibyo bintu by'ubusuma agapetse sawa shandi kumwe na boss sawa nacho tutugira imihimbiri nzosubire kubafata munyibate kumbe nabo dukinana komedi bakaba basumu sinari ndabizi ndakesera ako tuzohura nzoca ndakamena umutwe